nawe uraje kuva mu gatondo sanga n'umunsi udasa n'iyindi n'umunsi wiravye ingondo umunsi w'igenekerezo rya 27 ndamukiza 2020 niho turamutse dutanguza ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamaza duhiganirwa amatora yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu inama nshingamateka n'abajenama ba komine ategekanijwe kuwa 20 Rusama 2020 nico gituma ndi n'umunezero ntangere ndavye ingene umunsi twawitavye turi benshi ndabona abagumyabanga abavuye mu mashyirahamwe atandukanye aharanira iterambere ry'abenegihugu ndabona inshuti n'abagenzi abavuye hanze ndetse murabona n'abaserukira ibihugu byabo baje ngaha eka ndabona abarundi bose abari mu mugambi CNDD-FDD n'abatawurimwo baje kare twahora duhuzwa n'ibikorwa bitari bike bitandukanye ariko uyu munsi hoho ntibagirwa koko kuko ni umunsi wo guhindura ugira kandi amateka y'igihugu cyacu kuko ibyo mbona byo tuba mu bwiza tuja mu bundi biraboneka ko mwaje musidukanye n'iyonka kugira mushigikire imigabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD musanzwe muzi turabizi musanzwe muzi ko ari umugambwe urondera intwaro ihijambo abanyagihugu kugira ngo haboneke indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri indongozi zemera ubutegetsi buke mu matora kugira ngo abarundi barongorwe nabo bitoreye atagikenye n'agahotoro nico gituma ku izina ry'abagumyabanga bose ndabaha ikaze ngaha muri iki kibanza ca Bugendana ikibanza tumaze kuganiramo ibyiza vyinshi muri kahise ka vuba hari amahoro hari umutekano hari n'akayaga keza uno munsi CNDD-FDD rama abagumyabanga komera jewe ico nipfuriza Uburundi n'abarundi nuko twokwiyamira mu gihugu gitekanye kandi kigengwa n'amategeko abenegihugu bitoreyemo nyene aho umurundi wese atunganirwa mu biwe no mu vyiwe bene icubahiro mwese mwaje kwifatanya natwe uyu munsi ni wa munsi twari turingindiranye igishika kuko uyu munsi wari waburiwe ngaha nyene nk'uko nyene icubahiro imoreza yacu yabivuze umwe wese yatashabajije ikibazo yavuze ati iri bwirizwa shingiro twaganiriyeko tukagyitorera rizoja mu ngiro ryari none uyu munsi wo gutegura inzego zitegekanijwe muri iryo bwirizwa shingiro nyene ni intsinzi ikomeye ku barundi bose na cane cane ko twagikoreye ata munyamahanga ashize mu kuboko ni ikimenyetso kitabesha ko Burundi bwikukiye koko nimurabe namwe uno munsi yari icubahiro imoreza yacu nguyu turi kumwe kandi mwazi ko yari yabitwemereye uno munsi yaje nkuko yabivumereye aje kudushigikira karatsinda ntiyoreka kudushigikira aranzi nanje ndamuzi kandi twese turi ngaha turamuzi irangi rya mbere rero nyir'icubahiro imboneza yacu
akaba ari n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye irajyazigiye no kurangura ingingo itabuza ibikorwa by'umukuru w'igihugu yashinzwe n'abenegihugu mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kwishikana imbere y'Imana. Icyo ni cyo bwirizwa rya mbere nzotangura kurangura. Ndabemereye n'igimanga ko zobandanya mu icubahiro n'amashimwe Imana yacu turi hamwe mu butandukane bwacu bwo kwemera, kuko byagaragaye ko muri iyi myaka 15 irangiye iki gihugu cyacu Imana yagikuye habi ikigira ihanga ry'intahangarwa mu makungu kubera kwicisha bugufi no kubaha Imana kw'indongozi yacu. Ni muri iyo ntumbero rero tuzobandanya kubaka igicaniro cy'isezerano ku mugwa mukuru wa politike mu gisagara cya Gitega kugira ngo kitubere ihema Imana izohora iragiramo abarundi bari hamwe mu madini atandukanye. Ko umurundi agorwa uwundi nawe ahiriwe. Dushaka twese ko dusangira izuba rimwe n'imvura imwe tukagira umutekano twese tugatekanirwa mu mutima. Ntidushaka yuko mu Burundi tuzosubira kubona abitwa ngo ni impunzi mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi Imana baremeye kwishira bakizana. Erega biramamaze kubona ngo bajya mu masite de déplacé kandi tutari mu ngwano. Abo bose mperuka kubatemberera baranganirira barambwira bagowe. Ntibishobora kumvikana ko ari abarundi bagorerwa mu gihugu cyabo kandi bategerezwa kwishira bakizana bakanezerwa mu gihugu cyabo. Ni ukuzirikana neza tukamenya iyo tuvuye aho tugeze, hanyuma tubone niyo tugomba gushikana Uburundi. Jewe rero ndazi neza hanze Uburundi kuko naronse umwanya wo kuja hose. Nabonye neza yuko amagara y'abarundi aracyakeneye ingaburo. Abarundi batari bake baracyakeneye kugira amagara meza, baracyakeneye uburaro bwiza, baracyakeneye amazi meza, baracyakeneye isuku mu nzu no ku mubiri n'ibindi byose bituma umwenegihugu yumva ko arwaniwe mu gihugu cyiwe cy'amavukiro. Abarundi turacyakeneye incabwenge zidufasha kuzamura iterambere no gubumenyi urwaruka rwo Burundi bw'ejo. Turacyakeneye ko leta ikora ibitari bike byunganira abenegihugu mu iterambere. Ibyo byose nibyo tugira tubwire hasi. Aho twavugiye ngo ibiduhanze no kuvyicarira ni kera kandi rero nicyo cyaduteye ubukene. Urose amabanga bavuga ngo yarose ikibanza cyo kwicaramo. Icyo nicyo cyanyoshe Uburundi. Turi kumwe twese duhagurukire ibikorwa. Tuze turibuka aho abana b'Imana bagiye baraca, Abanyisirayeli bajambutse Yorodani, Imana ntiyasubiye kubagaburira amana. Imana yavuze iti rero za kubikorwa kuko igihugu nabemereye mwagishitsemo. None natwe rero guhera uyu munsi turinjiye mu gihugu. Ibyo twara tujya ibyaha gusa, uno munsi tumenye ko tugira dutangure gucapa kazi. Indongozi nizije kungura ubuzima bw'abenegihugu. Abahora bidoga ko iby'abenegihugu byabaye umugabane w'indongozi z'igihugu ntibahumure kuva uno munsi. Kuva ubu tuzogendera kuri iyi ngingo ivuga iti iterambere rikomoka ku benegihugu rikongera rikabagarukako. Aha muvyumve neza, si iterambere rikomoka ku benegihugu rikaguma hejuru, ni iterambere rikomoka ku benegihugu rikongera rigaca ribagarukako. Ubu amatwara twarazwe n'abakoroni arangiye, ibya kera biraheze ibishasha birashitse. Ngire ko ubu hageze yuko duca ubwenge tukagira n'inkomezi zo gukora. Turetse rero ko tugiye kwitaho iby'indero n'amagara y'abantu, tuzokwitwarika cyane gutunganya neza ibisata bimwe bimwe bihambaye
cyane cyane mu iterambere ry'igihugu. Hariho igisata cy'ibiterwa njabukamazi, ubutare n'agataka. Hari igisata cy'ingenzi gukingira ibidukikije no kubungabunga amazi n'ibindi. Kugira igihugu gitera imbere kigira abantu atari kwarasha, abantu bafise amagara, bafise agatima keza. Abatazi umuntu w'igikwarasha mu iterambere ni wa muntu nta magara, umuntu atagira ubwenge bwo gukoresha ubumenyi afise, uwo ni igikwarasha. Ariko rero n'utagira ubumenyi nawe n'ubwenge bwiwe burashobora kubimva gusa, kuko ntabushyira ku rutonde ngo bikunde. Nicyo gituma kwiga ari nkenerwa kugira iterambere ry'igihugu ribeho. None rero nyir'icyubahiro impereza yacu yaduciriye inzira, yaragize umugambi wo kugabanya impfu zitagira mvura ku bana, agatabara amagara y'abategetsi bibaruka. Twebwe hano rero murumva tugiye gutera iyindi ntambwe mu gukingira bimwe biboneka amagara y'abantu, haba mu kubungabunga ubuzima bw'abenegihugu. Hasigaye iki? Komanda araje kongera mu kirenge cya komanda mukuru imboneza yacu. Komanda mutoya yabaye komanda wo kugwiza umwimbu wo kurwanya ubukene. Komanda mutoyi ahishije afise umumenyereza mwiza, ni na kocha mzuri bwana. Tutachapa kazi, niwaambie ukweli, tutachapa kazi, ni na kocha mzuri. None kene kwa byose byarangiye kuko twahejeje imigambi myiza. Nicyo gituma ubu rero ndaje ngaha kugira ngo ngomore ingabo abakumyabanga. Ubu rero ndabagomoye mwese abakumyabanga, mukwira igihugu cyose, intara zose, imitumba yose, inzu zose, mugende gusaba amajwi kugira abarundi bose bahunda amajwi CNDD-FDD. Abarundi bose nibadutora, so kuvuga yuko muhunda azabaye umugambi umwe, kuko imigambi izora yahiganywe, hanyuma abarundi baritorera mu bashaka. Ntagiye uzobona rero abanywanyi biwe batamutoye ngo acavuga ngo CNDD-FDD bamwivye amajwi. Turatanguye isekeza yo gusigura imigabo n'imigambi nababwiye. Muje kwisigurira kuko mwebwe kumwanga murayizi, muyisigura mu yindi migambwe n'abatari mu migambwe batari bayizi, kugira baze batore bazi ico batora. Kuva uno munsi rero muce mushwara, ntihagire umurundi n'umwe azosigara atazi imigabo n'imigambi